ati burya ngo Burundi ni igihugu gikomeye. Ntiwibaze ngo ati gikomeye gute, ahubwo ngo uri mu bagikomeza. Ego no musi ngomba ko twoyaga ku mupira w'amaguru. Ego turabe ngo ati national football team, ati ngo ikipe y'Uburundi, team y'Uburundi. Maze uba wibaza ngo ati mbega imbaraga team y'Uburundi ifise ingana gute, bari ku rwego rungana gute, bari ku rwego rumeze gute, n'ahantu hashimishije. Aho ngo ati turacafise urugendo runini kugira tugere ku rwego, ngo tugwego apana nk'ugwaho rege mugani ngo tugwego rukaze cyane, aho dushobora gukina muri FIFA World Cup 2026 ati mu 2026, maze ntibagiye ngo ati na Africa Cup of Nations. Ego ngo ati aho tugeze turamaze gutera ubwoba ibindi bihugu, turamaze gutera ubwoba ayandi ma team. Ego nge turabe gusa gatonya, nico gituma ndagusaba yuko woraba aka video guhera ku mwanzo, ati ku mwanzo gushika ku mwisho, ntagire na kimwe ngo tucikwa. Ego ati mwiriwe mwake, karibu ku channel Diodone ND. Akazina wanitwa Imbere Diodone. Uri mushasha ntiwagire kugira like, subscribe, comment. Tani mushasha nawe ntiwagire kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobora kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kumana handi na hanyene. Ino munsi hari video ndabonye, maze mu minsi renganye wabikurikiranye yarabibonye, ukurikirana umupira w'amaguru w'Uburundi cyane cyane yarabibonye, aho Uburundi bwakinye ibihugu bibiri mu nkino nyene zisanzwe z'ingenzi, uko nuko bukina Guinea Bissau maze ngo na Mauritania amazina ragoye. Mugani cyo ngomba gusa kuvuga ko niki, burya ngo ati kugira umupira ngo uryohe ni kubera igihugu cyane kiba cacinze, ni kubera habaye ikintu gikomeye mu uwo mukino kidasanzwe, ari gucenga, ari gukora kantu uko nuko. Ndabwo ati Burundi burya uracari ku rwego rwo kwibaka, ko gushika aho goshitse, kandi birashoboka. Nico gituma ndabonye iyi video mvuga burya uravye ngo ati ngene bariko barakina, ati ni ibintu biri ku rundi rwego, ni ibintu bikomeye cyane. Hariho amakametera abantu bagenda bavuga bati menga bakinye ati nk'abazungu. Nta gukina nk'umuzungu gusa, umuzungu yatahuye yuko burya ngo ati gupasinga aho kuza murahanahana ni ikintu gikomeye cyane cyane mu nkino ya football, mu nkino y'umupira w'amaguru. Ejo nico kintu gikomeye ngo ati nibanga kuza murahanahana, kora ku mupira cutanga, kora ku mupira cutanga, ati niho ni ibintu bigenda neza. Cyo gituma kesha na kesha kuraba imipira y'amahanga usanga baguma bahanahana ibi bintu by'imipira birimwo ubwenge, birimwo inguvu, birimwo ubumenyi no gutahura, birimwo kumenya ubugiye gukina ngena kina. Urumva ni intambara nyene. Rero intamba mu rugamba ngo ati zirashoboye kandi ngo zizoshobora kuba ngo ati tugeze kunuzenya ku rwego rwo kuba abantu ba gatatu muri FIFA World Cup qualifier, naho hasigaye ngera inkino zine kugira birenganwe. Mugani kuba umuntu yararose nayo manota, urumva ni ibintu vyiza. Ego twaravuye muri African Cup of Nations, mugani mu wundi mwaka, mu yindi myaka iri imbere bibaza ngo tibizogenda gute, kuba dushobora gukina tukaronka inshinzi nziza, naho yo bari busa kubusa, mugani ukaba wakinye team ikomeye, guti ni ibintu bikomeye. Nico gituma mvuga bati nka Senegal nabo nyene bariko barakina inkino nyene zisanzwe n'ibindi bihugu, kubera nyene FIFA igomba kubuko nuko. Ati bakinye ngo ati England ngo ati ni kipe au ni team ikomeye, mugani Senegal nayo nyene burya ngo ati ni team ikomeye. Uriko uraraba bivuga ngo ati mu 2022 barose ubusa kubusa, mugani ubu barose amanota 3-1 bacinda England. Numva nico ni ikintu gikomeye cyane.
nico gituma mvuga ati burya ni icizero kiriho nkuko Marako yahakijwe gucinda FIFA World Cup mu 2022 igihugu cyo muri Afrika cagomba kiterinde ntambwe hazova team ivuye muri Afrika icinda gikombe c'isi yose. Mugani abantu benshi barabipinga avuga ngo ati burya nta team yo muri Afrika izocindira igikombe c'isi yose. Mbese burya usanze ari Burundi ngo ati uzovyifatamo gute? Ego ngo ati ibintu byose ni kwizera ntumenya ingene ibintu bihinduka mu myaka ngo ati iri imbere. Ego vuga ngo ati burya team y'u Burundi ati ni team iriko irubaka amateka, iriko irubaka ugwizero, iriko irubaka ubumenyi n'ubushobozi mu mahanga ko bashoboye. Ati ntamba mu rugamba ziriko ziragwana. Rero ngo ati nta guhagarara, rero umuntu no kuguma yongeza amantuze amasoro kugira ntagire ntacindwe. Ego rero bazosubirangira kubitana n'ibindi bihugu aho gukina n'ibindi bihugu mu kwicenda bariko barakina World Qualifier mugani sinzi ko bizokunda ko bashobora guqualifyinga mugani igumaho mu myaka iri imbere. Ati aka video ndakagejeje ngaha wagashimye ukagira like ukagira partage urungikire mugenzi wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri aho kuri kubana ahandi na nyene hanyuma intamba mu rugamba zikomere. Ego akazina abantu n'imbere Diodone aturi umurundi aho herereye hose ugire ishimo ryo kuba umurundi. Tuzosubira kubana niyo twabonana. Peace.